biragoye ndabizi Mhm. kumva nk'umuntu yagize projet muri yare Mhm. ukumva vyaguye mu mazi utigeze unabimenya. Shalom bakunzi bahori Canaan TV turamukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabaha kaze kwirombonesha kure hori Canaan TV. Dushimiye ababana natwe, dushimiye abashobora gusangiza abandi bene data ubutumwa bwiza tubashitsa ko hamwe n'ibiganiro bitandukanye n'amasengesho dukunda kugira hano kwinombonesha kure. Turabaha kaze mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi twongeye kuganira n'umuvugabutumwa, umuvyeyi arimwo vyinshi. Turabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Mwaramutse neza Thierry, warayimpore? Meze neza cyane. Urashima Yesu? Gose. Haleluya. Sinzi nama. Ndamushima aragaheza gigo. Amen. Agira neza ndamukunda. Yatuvyuye kandi kuvyuka Thierry. Ikintu gikomeye cyane. Uko iyo utavyuka twaba turiko turakora. Kandi nagira mbwire n'uwundi muntu ariko aratwumviriza. Iyo utavyuka no kuganya ntuburi kuraganya. Ko kantu karakomeye. N'uri kwaraganya. Imana itemera ko avyuka ntaba ari kwaraganya. Oya. Rero tuba dukwiye gushima gusa. Cyane. Cyane. Twayibwira ngo Mana hariho n'ibindi biri imbere yanjye bitameze neza. Nizeye wewe kuza kubinkorera. Amen. Amen. Nkiga mu w'icumi umwigisha yatwigisha ikigo cy'icongereza yigeze kutubwira ngo niwibwira yuko ubyugwa na soneri canke alarme ya telefone yawe uzogenda ishire hafi y'umuntu yapfuye urabeka vyuka. Uko nukuri mu by'ukuri tuvyugwa n'ubuntu bw'Imana. Je haraho niyumvira kutudetaye dutoye nkiyumvira honyene jewe ndaryamye napanze amaprograma kandi mu gitondo umva iryamye usa n'umuntu yapfuye ariko uvyutse gusa bya bintu ugasanga biracapanze kumwe babitegura ariko se ukuboko kw'Imana gukomeye cyangwa ukabona urabyutse urakandagiye hasi uratambutse ubwo se ubuntu bukomeye. Sinzi reka tubireke ariko kimwe tube dushima abantu b'Imana, tube dushima Imana kuko Imana idukorera ibintu bihambaye gose. Amen. Itubira amaso. Hari umuntu igeze kuvuga ngo Imana ngo igwishiza imvura ababi n'abeza. N'umusuma agiye kwiba Imana iramurinda akavayo ugasanga haraza bo bafata bakica mugabo ukagenda ukibugashikana. Ibatse Imana ni gitangaza nokuri igira urukundo ku rwego ruteye ubwoba. Hariho agakuru nigeze kumva ngo umuntu yarabwiye Imana ngo Mana ngo wewe Mana oya wewe urarenganya. Wewe urarenganya Mana ku bintu nivyo baho ugasanga umuntu baramwivye ugasanga umuntu arapfuye arabuza abana agasanga ati wewe atoya ngo Imana iramubwira ati reka basi ndakwereke je ndashaka uje mu kibanza canje. Ati mugabo ati yawe wari mwishenge nawe aramubwira ati mugabo niwabona ibintu ntuzuvuge uko niwavuga haraho uzovyonona. Ati sawa ngo aragenda ngo ajya mu kibanza ngira ni hajya bamanika umusaraba ngo ajyaho ngo haraza umuntu aza gusenga arasenga ariko arabwira Imana nyene ko yomufasha amaproje yiwe agacamwo ibiki hanyuma aca yibagiriye porte-monnaie yiwe ngaho rimwe amahera atari make ngo uwundi nawe arinjira amubwira ati ngo yaba ati Mana ndakwinginze ntabaye urabona ingorane mfise uncira inzira Mana wowe ugwishiriza imvura bose ugirira neza abantu bawe. Ageze gutya abona ya porte-monnaie abarayitoye arabye ati ndagushima Mana ungiriye neza umpaye umugisha ivyo nagusavye urabimpaye. Aca aricomokera haca hinjira uwundi
acinjira wa wundi yata portemone abarinjiye ati nimba nta wundi muntu arinjira ngaha mvuye ngaho bunyene mpereze portemone yawe ati je ntayo nabonye ati ntibikunda induru ziravuga bahamagara abantu polisi birashitse ati uyu muntu niwe yanyivye nabwo yashize harimo ibintu byanje aravuga hanyuma ngo bona bamukubise ko menote wa muntu ati no ibintu ntibikunda arengane ndi ngaha mbona ati ntibishoboka ngo acarakiriya toya nimureke uwayibye namubonye uwayibye namubonye ati jewe ndaza kumubereka hanyuma ngo ngo bagiye ngo Imana ikiramubwira ati ngira ndakubwire rero amakosa wakoze ati wa muntu bake bamutwara hehe mugasho ngo acavuga wa muntu urumva ngo Imana yacimubarira ati nk'ubu atujya muntu ati nashaka ko bamufunga none uramurekuye ati kuko iyo bamufunga yari kuba sauve ntiyari guhura n'ingorane atariko araza kugira accident apfe atujya wundi nawe afise amahera menshi utakaza arya ntacyo byari bumutwaye yagira ahindukira umugisha ujya ko yari afise ikibazo gikomeye aturumva rero hariho ati kandi ujya uraba yarakeneye ajya amahera none heraba urubanza bamuciriye agiye gufungwa kandi yari afise ibibazo bikomeye agira akemura ati rero ikigwa kirimwo niki hariho ibintu tubona tukabona umenga ni ibyago kuri twebwe ariko ico cago cawe gishobora kubera umugisha wundi uriko uravyumva yego gishobora kubera umugisha wundi canke ico uyo mugisha wawe witwa ngo n'umugisha aho gushobora kukubera urupfu uriko uravyumva umugisha wawe witwa ngo n'umugisha ushobora kuguhindukira urupfu kandi ibyago vyawe wewe bigashobora gusova uwundi muntu nibaza ko ariyo mpamvu Yesu yasenze avuga ngo muvuge muti ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru kuko Imana ubugombe bw'Imana nibwo bwiza yego kandi uzurabe hari aho ubona ibintu bifururiza ukarira mugabo mu nyuma ukabona habaye ikintu cyiza ugatangara muri ivyo nyene rero icyo gituma Imana itubwira ngo duhore dushima muri vyose mu bibi n'ibyiza duhore dushima ko ntituzi ikintu cishije muri ico kintu kuko ni wabura umuntu w'Imana Imana ntiyemera ko abana bayo bamererwa nabi uri umwana w'Imana by'ukuri ndakunda kwigira kuri Yosefu Yosefu yahuye n'intambara zikomeye kandi ababikoze abo bavukana yego bari bazi ko bagira bazi imisezerano ry'Imana ariko ntibamenya ko iyo nzira nyene bamucishijemo ari umugisha wiwuri wow ntibabimenye kandi na Yosefu we yavuga ati Imana jewe ico nzi ni kimwe nuko wavuze aho nca n'ibyo ncamwo ntacyo bimbwiye ariko jewe mpanganye nawe rero nicyo gituma dukwiye guhangana n'Imana gusa amen duhangane n'Imana gusa dukomeze kubagororoka naho bitugora tugwane dutemba tuja imbere ntidusubire inyuma Imana si umwana w'umuntu ngo beshe Imana itubere maso ikibazo gikunda kudushikira kenshi ni kutizera sinzi kuri abikurikirana kenshi tuba tugomba mana bicaha mana kandi bigenda uko tubishaka uko twe tuvyumva ariko Imana ibicisha higomba Imana reka ngo yitwe Imana amen reka Imana yitwe Imana
Imana sindanayizi mureke Imana yitwa Imana, mureke Imana yitwa Imana. oya siyo nagira ndirimbe bwa nayo ni ntaco reka dukomeze. Turabahaye kaze abantu muri kumwe natwe kwinumbonesha kure twatanguye tuganira ariko mu byumba k'Imana ikora ibitangaza que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Kubera ko Imana ikora ibitangaza ijoro n'umurango itumenyera ibidukwiye. Hari ijambo nasomye mu Baheburayo igice cya 11 rivuga ngo kwizera no kumenya gose udakekeranye ko ibintu bizoba ngo kandi ko kwizera niko kutumenyesha ko ari ivy'ukuri ngo kuko ngo biriho ngo byaremwe mu bidahari. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi Imana yabwiye abantu bakwiye kwizera ko Imana izo bakora ibitangaza bakareka kugira ubwoba nubwo babona umenga nta nzira Imana irafise ukuntu ushobora kubikora. Ego Imana ntikigwa inzira ikorera ku isaha yayo. Ego dutangura ko bitwenga n'amaki dutangura reka dusabe mama Raoul adusengere dutangura katse kandi abyemeye. Datarugira byose uri mu ijuru, wewe byagiye ahera cyane, wewe utereza inyonga zawe ukabona bari mu isi bose uko atakintu na kimwe gishwe mu nyonga zawe. Nje nguhimbaza n'umutima uciye bugufi, nje ngutazira mwami Imana kwa nico kwiriye cyonyene uko ijambo ryawe ribimbwira ngo imisi yose dore tugushima kuko nico twaremewe, uririmbigwe utazigwe nabo waremye bose Mana. Utugiriye neza muri iki gitondo, uduhurije kuri imbonesha kure kugira ngo tuganire ivyawe, kuko ivyawe n'ubuzima, ivyawe n'umuti, ivyawe n'ubushobozi, ivyawe birakomeye. Ico gituma umwana w'umuntu akwiye kwizera ijambo wavuze. Rero mukunzi mwiza turakwiyambaje, mfasha mwiza twawe mpemu yera, ngwino turongore kandi dukoreshe ivyo ugomba bibera inyungu abana b'Imana. Usiga kanwa ka Thierry n'akanje kugira ngo dukoreshwe iby'ijuru rigomba. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen. 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 Twongeye guha kaze cyane abantu bari kubana natwe kwinumbonesha kure. Uyu munsi tugiye kuganira kandi ku muryango nkuko kenshi tukunda kugaruka ko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bihari iki gihe yaba ku migabane itandukanye, Afrika, Europe, Asia, Australia na Amerika, hari kuba ama divorce ateye ubwoba. Umuntu ashobora kwibaza nibihe bintu byokogwa mu ngo canke mu bafiance kugira ngo birinde ko habaho gutana kumwikomo, kurabana kuna kuriya ngo bitere gutandukana kw'ababana canke biteguye kubana. No vuga ngo nibihe bintu bituma urukundo rukomeza kuba rushasha, umuntu akaguma abona uwo bakundanye akomeza kumubera mushasha uko bukiye kubwije. Nico tugiye kuganira. Sinzi mwadutegura iki kwico kintu kuko kirahari cyane muri iki gihe. Aba bana bibaza ni iki twokora ngo urukundo rukomeze kutubera rushasha. Ego ico kintu uvuze niko biri. Ama divorce ni menshi. Rero ikintu mbona cotuma urugo rukomera, cotuma umwasa atarankwamenana kugira ngo aze kurusambura, kuko Imana ntikunda ko abantu basambura. Si umugambi w'Imana. Si umugambi w'Imana, ariko umugambi wa Satani ni ukuburizamwe iminsi yose umugambi mwiza Imana yateguye. Twarabonye ko urugo suga umuntu, n'ubundi asubiye kubivuga, mbwira abafiance, mbwira abubatsi ngo umva urugo ugiye kwinjiramo wa mufiance we suga umuntu, si umugambi w'umuntu, umugambi w'Imana. N'abavyinjiyemo nagira nsubire ndababwire ngo urugo sugwawe,
urugo uzorubazwa niwashika imbere y'Imana, kuko yaruguhaye ngo urubungabunge, yaruguhaye ngo urukorere, yaruguhaye ngo ururinde. Kandi mu kururinda hari ibyo usabwa gukora kugira ngo umwansi ntaronke ahamenana. Rero ikintu mbona ca mbere ku bantu bakundana, ku bantu babana, bategerezwa kugira imigenderanire myiza. Uriko uranyumva? Ukumva uti jewe uyu muntu Imana yampaye ntaho nibwirizwa kumushira. Ibyo ukabishira mu mutwe kuje kuba kutaje gusambura. Ibintu biba bibi ukavuga ngo uyu nzomubazwa. Kandi by'ukuri ari umugabo azobazwa umugore Imana yamuhaye ingene yamukunze, kuko asabwa kumukunda, yasabwa kumurinda, asabwa kumunezereza. Imana izo bimubaza. Rero ushire mu mutwe wawe ibi bintu ngiye kwinjiramo si vyanje, n'umushinga n'umugambi w'Imana. Kandi ico kintu uzobazwa, urumva uri umuntu aciye ubwenge, ucita urinda kurondera ikintu cyose gishoboka cotuma ico kintu wawe utagitakaza. Rero nukumva ngo uyu muntu ntawe nzomushira, uyu muntu biguma vyoroha, urinda kubana mukagira iki imigenderanire myiza. Ikindi kigira kabiri ukumenya ikintu kinezereza uwundi. Uriko uranywa ukamenya ngo mbega jewe uyu mufiance wanje nigikakunda kumbwira, nigikakunda kunsaba, ndamukorera, nigikiyanga. Ikintu umuntu mubana canke mwitegura kubana, ikintu yankacirinda, ikintu kimunezereza gikorere, kuko bituma umutima wiwe uhora unezerewe. Ariko urazi nk'umuntu akakwihaniza ikintu uyu munsi, ejo agasubiye, hirya yejo agasubiye. None wumva ibyo bintu by'ukuri vyoshoboka ko urwo rugo rushobora kurama? Kuko tuteza kwihanganiranira, kandi ukumva ko ikintu kibabaza umutima w'umuntu mubana, nawe ukumva ko gikwiye kukubabaza, kuko umuntu ukunda vy'ukuri ntiwifuza kumubabaza, wifuza kumunezereza. Rero bantu b'Imana twige kunezerezanya. Ndagisubiyemo, twige kunezerezanya, kuko umutima unezerewe, umutima unezerewe ni gitangaza. Ntacu umuntu atogukorera umunezereza, ariko igihe umubabaza hari n'ibyo akora avuga ngo basitu ngire gute, cyangwa ubundi nawe yafise umutima woroshe ati oya kugumana n'uyu muntu, oya reka ndabivemo. Ariko twige kugira iki? Twige kunezerezanya. Iso si cya kabiri. Ego, ariko kuri icyo hari bikunda gushika ugasanga n'umuntu mugabo ntiyugurutse kuvuga ikibazo ciwe. Nibiza ko nibaza ko bishobora no gufasha iyo umuntu yitegeza kiriya kintu umuntu yerekana biciye mu bimenyetso kadakunda. Simpaka umuntu azoguma avuga ngo iki kintu sindagikunda, umuntu ashobora kweka mu bimenyetso katabikunda. Ego, burya noneho hajya iyo ukundana n'umuntu canke mubana n'umuntu, urabona ibintu adakunda, urabibona n'ahatovuga, urabona no. Kandi noneho burya nigaka abantu babana batavugana, baravugana. Ego baravugana. Peut-être muri fiançailles haraho yotinya kukubwira kubera avuga ati ninashirijwe hejuru ashobora kucampeba, ashobora kugira iki. Mubaze kubana arakubwira. Urabibona ibyanka byakunda, urabibona. Rero nukuri twige kunezerezanya. Kandi umuntu yumve ngo jewe uyu muntu Imana n'uyu yampaye nta wa kabiri zonyongera, kuko ugiye kurondera wa kabiri wundi akihari urumva uzobuciye aho ushaka. Ariko kuko Imana dutegeka kubana n'umugore umwe n'umugabo umwe, umenye ngo ntereza gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu muntu tubane amahoro. Ngende ku cya gatatu. Icya gatatu
no kubwizanya ukuri siko mu guhanurana. Mhm. Iki kintu ndakivuga cyane ku bantu b'abagabo. Mhm. Abantu b'abagabo kenshi n'abantu ubona umenga barahisha. Mhm. Mhm. Ugasanga umuntu ikintu kiramubabaje cyangwa umuntu ntari ko agikora uko ashaka ntamubwire. Mhm. Nahubwo agahitamwo kumuhunga. Ariko uravyumva? Agahitamwo kumuhunga ugasanga eka mvuge nshake ngere kure. Ugasanga nko mu bintu byo kurangura amabanga yabubatse. Ugasanga umugabo ntashoboye kubwira uwo bubakanye ati ibintu byogenda gutya kugira bimere neza, ahubwo akajya kubirondera ahandi. Kandi yari kumubwira ati reka ibintu bigende gutya kugira ngo dushobore kunezerwa twese. Cyangwa ugasanga hari nk'ukuntu umuntu ategura ibintu byo gufungura nk'umuntu ajya akunda, ugasanga ntabimubwiye. Cyangwa ugasanga no mu nyambaro hariho ibintu byinshi mukwiye guhanura, n'ikintu ubona kitagenda neza reka kugihunga, emera mu biganire ko muhanurane kandi muhanurane ubugwaneza atakubabazanya, kuko hari umuntu aguhanura ugasanga ahubwo arakwishe. Uvuze ico nce nibuka ko ari kikunda kuba iyo umuntu yakoze nk'ikosa ubwiwe aba yumva ari ababaye, hanyuma uwo mubwiye kugiye kumubwira rya kosa yakoze akamubwira ngo kandi wagize ibi kandi wagize ibi, direct uwo muntu ahita muri position de défense akidefanda nubwo aba yakoze mu makosa. Nibaza ko kubwirana ubugwaneza kandi umuntu ntabwe ngo we wagize ibi, kuvuga ngo je nibyo vyiza. Ndatanga akarorero nk'ubuvuze ngo ino meza ukuntu ipanze numva bitangyoheye kuruta kuvuga ngo kubera iki wapanze ino meza nabi gutya, ibi bintu ni kubera iki wabigize gutya kandi wamupanga ibintu nabi. Nibaza ko kubivuga umuntu avuze jewe singyoherwa ikintu kimeze gutya, bituma wa muntu ataja muri position yo kumva kumenga yabaye yakize. Yego oya nibyo kubwirana ubugwaneza. Ati arasha nkuko waruvuze ati nk'imeza ngene teguye, urashaka kumubwira atari kuraze ati umuntu yohindura ejo tukazopanga imeza gutya. Mugana uvuga mbe urabona ibintu byawe ngene bimeze. Urumva hari ahantu aca atakaza icizere kuri we, ariko iyo umubwiye ngo ibintu bikwiye gukorwa gutya, mugabo igihe cyose ushaka gutuma urutoki More bibabaza umutima umupartenere wawe. Impanuro yose itange mu bugwaneza kandi n'uwundi yemera yakire, kuko hari abantu bagira ubwibone muri bo basanga ntibashaka guhanurwa, umenga ibintu byabo birapanze nuko nyene ntayegayezwa. Oya nukuvuga ngo uyu muntu ko ari nzambwira iki kintu nuko yifuza ko gihinduka. Duhanurane rero iki ubugwaneza. Cyakane icyakane no kubwirana mpore. Hari umuntu ashikirwa n'icyago cyane cyane abagabo. N'abagore barababigira. Ngo awa none wewe sinari nakubariye, sinari nakubujije izi projet bazigiramwe iki. Ukunda konona, ukunda kwita imbere. Oya naho wamubariye agashikirwa n'icago, ubwira uti mpore ejo bizogenda neza, iki kidakunze ejo kizoshoboka. Bwirana mpore n'akajambo gato mugana akajambo gatekeyemwo ibanga rikomeye, bituma n'uyo muntu asubirana icizere muri we, akumva amajambo yo kumuhumuriza. Umugore wawe umugabo wawe ikibaye cyose reka gufokera muhumurize naho yo bari mwikosa. Uvuze ico rero
tugihuze n'iki ca gatatu twavuze abantu b'abagabo cyane cyane barakora amaproje aremereye mu buryo bumva batonabibwira abakenyezi babo bagafata ama risk aremereye kavuga ati no risk ndayibwiye umugore yohava agira ikibazo reka ngwane navyo nzomubwira resultat cyangwa nzomubwira biko biragera hagati hanyuma rero hari gihe bigira bigapfa icyo gihe umukenyezi yoca mubwira mpore cyangwa ngo ati wabigize n'ubundi utambariye daboro kugira ashike kuri urugwego bwo gukora ikintu atamubariye deje hamaze kuba mu gasoro bwabuvukanye ntibukihari uriko uravyumva kwa kumva ko wa muntu ari wewe ntawe mushirana ingeso y'uwundi abwiza kuyumva akagerageza kuyitravaya ko niyo watari nziza umva deja biba byapfuye aho ujya gukora ibintu utamubariye kuri iki mama Hawura tuganire gato hari gihe umugabo presenta projet ku mukenyezi wiwe babana banakundana akamubwira sheri ibi bintu ntabwo ngomba kubikora kubera bimwe ingaruka izi nizi we umukenyezi agashira umutima ku ngaruka ntarabe ibizova mwizo challenge hama umugabo kubera yamenye gufata amariske aremereye akabikora urumva igihe byo byabaye gutyo naho umubwira mpore ukamukomeza biragoye ndabizi kumva nk'umuntu yagize projet muri yare ukumva byagoye mu mazi utigeze unabimenya kameme biravuna umutima sinobesha ariko icyo numva nohanura wogerageza ukabanza ukajya ku ruhande ukabanza ukiyumvira icyo ukwiye gukora icyo ukwiye gukora kuko umva uba uri mu gihe kigoye mu gihe kiremereye kibajyanye mu kinogo utigeze unaba implike urumva ari ikintu kibabaje ariko nko muri icyo gihe numva umenga ubanza ukagenda ukirotira ugasenga Imana ikaguha inkomezi zo kuvyihanganira no kuvyakira hanyuma ubone nawe kumutera intege ko deja abababaye nawe yatakaje uburyo noneho no muhira akaba nahatakaje nk'umugore w'ubwenge numva umenga wo bisengera kugira ngo Imana iguhe kuvyakira hama nawe ubone kumukomeza mesino ntabeshe nanje ndi umuntu biragoye kwihanganira atari Imana ibigushoboje biragoye kuvyihanganira cyane ariko mpanura ari umugore ari umugabo nimubwirana ukuri ari yo projet yimubwire atuma nayanka mugabo wayimubwiye hamwe wonamubare uti je nari nabikubwiye kandi twarabonye ko n'amatamperama y'abantu atameze kumwe rero usanga harabihuta harabagenda gahoro hari abashaka ama precision ibintu byose agashaka urutonde mba ntiduteye kimwe omwe basi abe yaranavyumvise bimuca no mu matwi mugagatuma navya kubona kimugwako ni ikintu kiba gikomeye twige kuvugana yego très bien murakoze ca gatanu ikindi naco no kugira umutima umwe biraryoshe ko abantu babana abantu bitegurira kubakana bagira umutima umwe kugira umutima umwe ukumva vy'ukuri icyo uwundi yifuza n'uwundi acaba connecte urashaka kubana n'umuntu ugasanga mumeze gutya umwe avuze iki uwundi avuga iki umwe akoze iki uwundi akora iki ariko ubundi urugo rwiza urugo rubamwo Imana rurimwo amahoro abantu bakwiye gukorera mu bumwe bakwiye gukorera mu rukundo umutima ari umwe mumaze gushika kuri urwo rugezo biragoye ko Satani abinjirira biragoye ikindi cya gatandatu no kubana mu mahoro kubana mu mahoro mwirinde intambara
kuko kenshi usanga umwe ahagaze kuri iki uwundi ahagaze kuri iki, none wumva ikintu kinabaye uvuga uti nta byashitse ejo bizoba biza. Wa murakoze cyane. Turangiza, umuntu ashobora kwibaza kubo vyononekaye vyanse mbere vyari bimeze neza nk'uko mubivuze, barababarana, barakundana, babwirana mpore, bakora muri harmonie, byari bimeze neza, ariko uyu munsi byarononekaye. Yaba umukenyezi cyangwa umushinga nawe wiwe uwumvise kino kiganiro akaba abona ko mu rugo rwiwe cyangwa muri fiancé yabo bitameze neza, arabikosora gute? Abigenze gute? Ahereye mbega yemere guca bugufi hariya hasi cyangwa abigenze gute kugira ngo ivyo bintu bigaruke muri couple zabo? Uraze Gatieri, icyo nabonye iyo umuntu yamaze gukomereka mushahajya n'ikintu gikomeye, nibaza ko cyagenda karondera abantu bagiye gufasha mwe n'ivyo bintu, kuko barahari kandi babisigiwe, bakwiye kugenda bakabanza bakabumviriza, bakabanza bakabafasha, kuko umuntu inguye yakomeretse arakomora. Rero iyo mukomeretse noneho mwempi urumva n'igitangaza, biragoye ariko hako mubivamwo nagenda kubajejwe counseling babafasha, kuko barahari kandi turamaze kubona abantu benshi bafashije ibintu byapfuye bigasubira bikazuka, amahoro agasubira akaboneka muri couple. Rero nico numva noherezako, kuko by'ukuri umuntu iyo yamaze gukomereka biragoye ko ashobora gukora ibintu neza. Murakoze. Reka duheze kwa kano gakuru. Abantu bamwe barubatse urugo, umugore n'umugabo bagikundana, abafiancé bubaka urugo bakundana, bageze mu rugo rwa rukundo rurahera atari gihe bamaranye. Hanyuma bari bakijijwe bakunda Imana. Wa mugabo ariyumvira, kubera iki twakundana mbere ariko mbona vyahindutse, byavuye kuki? Aja gusenga Imana arayibaza. Hanyuma Yesu aramubwira ngo, je naje mwisi kugira iki? Gukorerwa canke gukorera? Ati waje gukorera, waje kudukorera no kuducungura. Aca mubwira ngo genda nawe ukorera urugo rwawe, nabijya bintu wumva utokora mu rugo uzobikore ku bw'urugo rwawe. Ashitse mu rugo atangura gufata mu gitondo agakoropa, akoza isahani, agahanagura imeza, agatunganiza impuzu umukenyezi wiwe, abone wa munezero tangiye kugaruka mu mukenyezi wiwe. None habona atangiye gutwenga, abona umunezero uragarutse, yamuheruka mushira kuri stati bakiri fiancé, ariko asubira kumubona mushize kuri stati muri ico gihe amukoreye. Amubaje kuri kurakora ivyo bintu, ngo reka Yesu yaje kudukorera ntiyaje gukorerwa. Amen. Nanje nteza gukora urugo rwanje. Amen. Tubwire abagabo yuko bashobora gukorera ingo zabo cyane gose nico banahamagariwe. Yego. Nta gikorwa mu batokoza amasahani. Mugabo hari ibyo bahamagarirwa gukora. Yego. Kandi abagabo Imana yabatumye kurinda. Barinda urugo barukorera. Bakunde n'abafasha ahawe n'Imana. N'abakenyezi nabo bubaha abagabo babo cyane gose. Iyo wubaha urumva n'uwundi aragukunda. Yego. Wa murakoze cyane, dushimiye ababanye natwe mu kino kiganiro, ndabizi murungutse cyane abagiye kuba ku rugo mu bimenye kare bitarononekara. Turangiza reka dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwa kino kiganiro, dusengeye ingo, dusengeye abantu bari fiancé bitegura kubaka ingo, uzubagirire neza, uzube kubaka ingo zishikamye kandi zishima Imana, cyane ko twavyumvise katari umugambi w'umuntu ari umugambi wawe. Ukomeze ushigikira ingo, ukomeze wite ku bantu bawe, aho bigeze hatemba ushobora kubigarura, kugira ngo uramire abana, uramire nabo ubwabo, kuko urugo si umugambi w'umuntu n'umugambi wawe. Ukomeze kugira neza abantu bawe Mwami Yesu, ukomeze kurinda twanse gatanya, twanse ibintu byo gutandukana kw'ingo,
tugomba ko abantu bubaka ingo kandi zishikamye, kandi abantu bakaba mu rugo atari kurubamwo nko muri prison, ariko bakazibamwo nk'aho baruhukira. Ndagushimiye ko banya natwe mu kino kiganiro, tugushimiye ko bw'ababana natwe kuri Holy Canaan TV, ukomeze kubahezagira, natwe ukomeze kuba natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Amen. Mugire umunsi mwiza. Mwakoze. Turabakunda cyane. Cyane cyane.